byovuma gusa tuzici naco ariye tuburi byo turya abantu bakadatabira sana tukaryama nigeze ngaha abantu bakadatabira sana tukaryama reka ndagufatire naco murabura ivyo mufungura iyo mubibuze mukaryama kuno musi abantu bariko baradukurikira barashobora kwibaza ati uno muryango papa na mama bimeze gute papa na mama nabo bimeze gute ababaho uko babaho nabi rero ndahama nahagenduye nkabona n'ikigongwe kiramfashe gerageje uko nshoboye n'ubundi nkaba byo iyaba urukundo rukiriho urukundo genda abona kumana mu ramaze kuba ruke kandi kubera n'inzara abantu bafise n'ubukene abantu benshi barakenye ino kandi barashonje kuko nta gihe na kimwe ibintu byazimbe nkuko bizimvye ubu navyo namwe murabibona kiro c'ibiharage no n'ibihumbi 2006 2005 gutyo ibintu birazimvye cyane n'ubuturonso twafungura kugira araba twoyoha akababo bana ngo bafashe usanga bigoye babaho uko bababwira je barabimbarira ati hari igihe bwira tukaryama aho baronse ubashiserukako bakararira hama n'ubundi bakabibura nukuri babayeho nabi mu buryo bukwiye kabisa babayeho nabi cyo nagenda babwira ndabahamagaye wakuze ngo bandureke dufungure mugire mufungurira aho nyene babwira ngo vyose ngo karaba canda mureke telefone usanga bariko barira ahantu hameze uko hatabona mu mwiza none mugire murira aho nyene ngo yego noneho ntimukora hasi ngo ya kuko baramaze kubimenya twaragaragaje kuko dushoboye twose nk'agatoroshi nkuko n'ibitundi n'utundi ariko urumva nkuko navuze turukundo ntirukiriho yaba urukundo rukiriho twarabagabaguye nk'aba bana je nagumye ndaciyumvira ati yaba twarabagabuye umwe atwara umwe uwundi si byiza ko twoza tubona umuntu apfuye acubona haraje ikaramu n'ikaye gutanga umusada ngo tanga ngo tugura isanduku yo gufunga umuntu yo guhamba umuntu ariko hageze ugowe agwaye atarava mu mubiri nitubone yakaye n'ikaramu je ico nipfuza kandi nama navuze ndipfuza cyane abaturongoye ko bohengera umuntu afise ingorane z'ingwara adashoboye naho bagiye mu bitaro adashoboye yakaye n'ikaramu yamize umuntu yapfuye tukayibona hageze ugiye mu bitaro adashoboye kuko ugiye mu bitaro nta kindi bagutuma kugira ati genda kwa naka ugure imiti yitwa genda kwa naka ugure imiti yitwa aha muntu uzibanza hariho umuntu acuza imiti ushaka kugira ati genda kwa Danieli uza kugura imiti yitwa gutya uzana yitwa gutya uzana yitwa gutya byose bisaba amahera rero umuntu agwaye ico cyari gikwiye yuko yakaye n'ikaramu icize umuntu apfuye ikaza umuntu akiriho tukamwirukira yego nta muti wo gupfa uriho byanse kwakira mugo twakoze abavyumva bagakora bafite umutima w'urukundo bagakora byanse kwakira hagaca hazara yakaye n'ikaramu byama bihora biza tizana wa muntu byanse kwakira tugure imbaho turondera isanduku yo kumufura ico je ndipfuza naciye ngenda kwa nyumba 10 ndabimutura ndagenda ku bakuru baruje ndabibatura ndagenda ku wundi mutware muri bamwe batanu bagize umutumba ari mutura umva bo harimo n'abafise n'abagize umubano wo mu ishengero rya Katolika nengeje ubundi barashitse ngaha ariko bafashije nabo nyene je rero nukuri cimviro cyo wanje n'icivuzo cyo wanje nico yuko twokwirukira umuntu cyane cyane akiriho nitumwirukire gusa yapfuye ukamenga tuciye tumukunda kuko apfuye tugeze kwitonga ugasanga turi abantu bashika mu bihumbi so fofu tuzogaruka nugira ikibazo sivyo bashaka tugaruka nicyo kintu cyora gusa dusenge mana nziza mana wari mwiso ijuru n'isi Oi. Hello my people, Big Family Star TV, call Mr. Boy the Sheep.
number one presenter, Rasta man presenter, all the way from Burundi, East Africa. Okay, you can call me aka Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi, Mr. Lifty, Mr. Home, all the way from Burundi, East Africa, Star TV. Ikivugo cha Star TV nifasha rafashije twese turi ngaho kwera twafashijwe. So right now turi ahantu bita Ibubanza, ahantu bita Muciya. Donc uvuye kuri centre Ibubanza ebana. Nje tubavuga ati ngoma moto ngo turaduga imisozi. Kwari kuduga imisozi. So bavuga ati fasha rafashije twese turi ngaho kwera twafashijwe. Icyo rengira ndagusabe ku rugendo nafashe mvuye mu gisagara cya Bujumbura nuko naje kugira dufashanye muri gwa rukundo. Nimba naje hano naje ngaho kugira dukora igikorwa cyo gufasha bimwe mu bintu byatuzanye hano. So nibaza ko tuza kubikurikirana byinshi tutaza kubimenya. Nabonye na hano harakabeho hameze neza cyane. Behind camera turi kumwe na Toto Dor, all the way from Bantu Boy, Star TV 257. We gonna do something. Yeah. Toningo. Yes, abakunzi ba Star TV twamaze gushikaho bita Muciya nko mubibona muri gwa rugendo rwacu umutima mwiza wo gufasha si twese dufise. Hari abafungura no munsi agakubita kwezi ko Star ko rafungura. Yes. Toni uratwereka ahantu twicara hameze neza. Nabuka kuja hita kuri. Ino ni sawa. Toni cyakuze kwanza. Abishino rengere presentation. Action. Yes, uko biri kose nibaza ko twamaze gushika mu kibanza twashoboye gufata urugendo kugira dushobore kwashika. Bahita Muciya ntaho narinzi, nibaza ko ari ku ncuro ya mbere ndahaza, ariko mu gihe naje nibaze ko muri gwa rukundo na wa mutima mwiza ndazi ko maze kuja hinshi atandukanye, umaze gufasha benshi batandukanye. Ari Prince aruka kuva muri France yaragwaye umutima yarakize, naho bishika akaba ari abo dukoresha ibigane ariko ntihagire icyo mubafasha. Ariko nibaza ko atabari mwebwe ni kubura, ariko kuri no munsi nibaza ko imbari ikintu ca mbere kibabaza n'inzara. Apare y'inzara nibaza ko hacakurikira ibindi. Iyi ni Star TV, nibaza ko ariyo televiziyo ya mbere mu Burundi yoba ikora ibiganiro byo gusabira ubufasha batandukanye, kubera ko ntago tuba twifuza amafaranga, tuba twifuza umugisha. Ariko kuri bano bantu tuba turasabira ubufasha, tuba twifuza ko hari icyo mubafasha. Mwese mudukurikirana, twese ndufise imitima imwe, ariko umenye yuko ivyo ufise byose ni kubera Imana. Imana ishobora kubikwaka ukabibura, no munsi wari ubifise, ariko no munsi ukabura ejo ukaronka. Ari abatunze babaye ababosi badandaza amakaranga, kera ubuzima bwabo bwari bumeze nabi. Harimo n'abari bagwaye imvunja, ariko no munsi tubona ari ababosi. Kubera ko abo bantu badoshobora kwiyumvira kuri bano bana. N'abana bane murabona aho bicaye, bavuka ku muntu umwe, bose baravukana. Twasanzeho babiri, bamwe dusanga bagiye gutembera, ariko biri kose katubayagishe. Mwiyumve ko mwisangira na kimwe, umeze neza. Zora duza kamikro guca gira tukuvugisha nyene vyoroshe. Bakwita gute? Nitwa Nyishu Florentine. Eh? Nyishu Florentine. Niyo Nyishu Florentine. Ni uri umwana mukuru.
Bogari ni sawa Sawa. umeze neza bakwita gute Sawa. Josephine. Josephine irindi zina bari irindi ni gute Good. Josephine I'm Josephine. Josephine uriga none ufise imyaka ingahe Sawa. Layuzi afise imyaka ingahe afise imyaka ingahe Josephine ine nawe witwa gute Iteteko bread. Blaise ufise imyaka ingahe 10. nawe witwa gute Kevin okay Kevin Blaise Josephine Florentine so Blaise waruvuye Kibuga. Shonje Ndashima. so uko biri kose nibaza ko turaza kurondera umwe mu babanyi ase n'udusigura urabona ko bakiri bato cyane Florentine umeze neza mubayeho gute n'aba batoyi bawe ko kuko murinze mwicara bisigura yuko mama atari ngaha na papa bimeze gute washobora kudusigura nk'umwana mukuru ubuzima mubayemwo bimeze gute umunsi wanyu bumeze gute iyo muri ngaha Jofuma gusa. tuzi icyo naco Ariye tuburi byo turya. abantu bakadata tukaryama. nigeza ngaha Abantu bakadata tutabirose naho tukaryama. reka ndagufatire ntacyo murabura ivyo mufungura iyo mubibuze mukaryama kuno musi abantu bariko baradukurikira barashobora kwibaza ati uno muryango papa na mama bimeze gute papa na mama nabo bimeze gute baba bari ngaha kuko nibaza ko ayo makuru naje ntafise neza na neza ariko bimwe babimbwiye ariko nibaza ko wewe ubitubwiye nk'umwana mukuru utubwira ubuzima mubayemwo papa nimba ari hano mama nimba ari hano byose tubimenye Mama ari mu bitaro papa nawe ari mu gasha. bisigura yuko nta chefu na ruguru gishika bambwiye yuko abo bana bagiye kuyerera kugira barondere ivyo bafungura iyo ubuze ibifungura wewe bica bigenda gute Turaryama. usanzwe wiga mu wakangana Niga mu wa gatanu. wowe ufise imyaka ingahe 14. ise Josephine sawa rabino ni sawa Nisa. wewe iyo bishitse ntufungure ca bigenda gute rabino none uca uryama inzara igufashe urababara mu nda sana ise Blaise nawe bimeze gute mugani bazi kutahora uja nko kwiba ahantu kubera ko hari umuntu agira inzara akaca yiba navyo rukora ise umuryango urababaye Florentine nk'uwo kubaza nk'umwana mukuru ndumva imyaka 14 si mike nk'abantu ariko baradukurikirana ico bogufasha ikintu ubona gikenewe ngaha muhira apa ariko nza kurondera umuntu w'umubanyi kugira dusigurire buri kintu cyose ikintu ubona gikenewe ngaha muhira kuruta ibindi byose n'igiki Duturangite dufungura. naho ureka kwiga ugafungura nacyo bitwaye Ya kwiga ndandiga. amahera yo kwishuri yo muyeri hagute Yo kwishuri ndose abandihira. Kandi nawe nibandihira. Bakanyirukana. biramaze gushikuka buri ivyo ufungura ukicara ahantu ugasanga warize kubera umubabaro se Blaise none uvuye waronse ivyo ufungura vyagenze gute bisigura ko mutuye muri nozo mwenyene abana gusa ubanye gute n'ababanyi bimeze gute birashika bakabitaho iyo baronse nabo muraheruka kuvugana na mama indagwaje mama ndo Musigati mama gwari he Bujumbura muri wakarete bazi ngora gwaye gwayishi kwe kwizose ha akwaye kwizose I see
siko biri kose je nibaza ko ndose umuntu aza kumpa amakuru yose byo byiza gusumba ingwino papa wewe ngo wicare hajya ingwino ntacyo wewe agira ka micro shaka kuhagarara. Yes, bakunzi ba Star TV ntawo kwicara ukegamira nta nakimwe kugira ntuhavuruha. Yes, bakunzi ba Star TV byabaye ngombwa yuko mpamagara umuntu wa hano hafi kugira ase nuduha insigurikwe kuko urabona abantu bana baracari bato nibarakomera mu majambo. So ko biri kose papa umeze neza? Buke. Amazina je nitwa Bazira kwibona Joseph. Usanzwe ubahanye muri kano gace? Imbere y'iyo nzo. Bahita muciya. Yego. N'umusozi bita muciya cyane umusozi mutumba. Okay, ko biri kose no munsi novuga yuko naramutse nembere no muryango kugira muri bwa buryo umere nkoyegeza umwana inyuma hariya genda ntacyo kugira bigende neza. So nibaza ko naramutse ngendera abantu bana namana nakoze ibiganiro bimwe abana barafashwa canke ntibafashwe bivana n'umuntu kuno yumvisemwo. Turabona kubanye n'aba bana hagufi yabo turashaka kutubwire nimba abantu bazi nkuko bavuze yuko bishika bagasaba ababanyi byo bafungura canke bakabahereza batarenze gusaba. Ushobora kutubwira no muryango kuno bayeho n'ukuntu vyagenze kugira babeho kuno nk'umuntu akuze uri kurabidusugura ataza kubitahura gusumba. Karibu aba bana kuno babayeho se yagiye agira imibanire mibi n'ubu bakanye mukiwe amaragenda aza kuza n'undi mugore ahandi mu gatumba. Rero aho yagiye iyo taravuka mugabo ibyo byose bavuga ko yoba yarafiswe nk'inda y'amezi 2 ko amatwa abimbwira. Rero amaze kujiyo yaragera ahadozi no akaza azanye kudurumbanya aba nzafata mikro guciyegereza akaza aje kudurumbanya aba bana umugabo na nyina wabo n'ubundi bagacamufata bagacamufu. Bimaze kuba kabiri yaciye agumiyo gihe kinini. Hanyuma ejo bundi niho yaduka rero aje n'ubundi aza ataje neza n'ubundi yongera apfungwa kugira no munsi rero arapfunzwe. Aho rero yari yaragwaye ikintu mwenaha se wabo ba n'ubundi nyina nawe haheze igihe nawe yongera akigwara hahandi bagwaye ikintu kimwe zemba siri kuba cita kivyimba yindi ho kumuko avuga ngo ni ntavye ariko no rero nyina wuyu baragisatuye acara haba nka hakize mugo hongera hagaruka ariko uwo se wabo yapfunzwe akigifise nawe ndumva ko baba baragikoze yari we yarakize. Uyu rero nyina waba kirakura hose kiratabura hose bizosi byose hamwe naho yo bari nkahariya nkahajya ushaka kumva nyine hanuka. Rero sinzi abantu bamwirukiye babagira neza iyo baramujana Bujumbura unubu yari rero aba nabo rero basigara ngaha bonyene. Si ikintu kinini cyari cyavyimbye nticyari ikintu kinini cyane mugabo bamaze kugikora caciye gitabura gushikaho gica gutya kiramara izosi ryose kugera aho gomba sinzi gituma ataratobokera imbere. Rero ariyo mu bitaro rero ababaho uko babaho nabi. Je rero ndahama nahagenduye nkabona n'ikigongwe kiramfashe gerageje uko nshoboye n'ubundi nkaba habyo iyaba urukundo rukiriho urukundo genda abone kumana mu ramaze kuba ruke kandi kubera n'inzara abantu bafise n'ubukene abantu benshi barakenye ino kandi barashonje kuko nta gihe na kimwe ibintu byazimbe nkuko bizimvye ubu navyo namwe murabibona kiro cibiharage no 2026 5 gutyo ibintu birazimvye cyane n'ubu turonse twafungura kugira araba twoyoha kababo bana ngo bafashe usanga bigoye babaho uko bababwira je barabimbara ati hari igihe bwira tukaryama aho waronse ubashiserukako bakararira hama n'ubundi bakabibura nukuri babayeho nabi
mu buryo bukwiye kabisa babayeho nabi bisigura yuko ari bo bari ngaha bonyene babayeho uko bonyene uwo wundi atabonetse ngaha akurikirwa n'uyu akurikirwa rero ubu nyina wiwe iyo ari ashobora guca ku telefone bakavugana n'abana tuzi ko azoshobora gukira ntavyo tuzi atubwira ngo ni mitende ariko mugabo abandi bakatubwira toya wapi nta kigenda rero n'ukuri aba ejo bundi naraje ngaha nsanga ivyo nagenda babwira ndabahamagaye wakuze ngo bandureke dufungure mugire mufungurira aho nyene babwira ngo cyose ngo karaba nca ndamureka telefone nsanga bariko barira ahantu hameze uko hatabona mu mwiza none mugire murira aho nyene ngo yego noneho ntimukora hasi ngo ya kuko baramaze kubimenyera twaragaragaje kuko dushoboye twose baronke agatoroshi nkuko n'ibitundi n'utundi ariko urumva nkuko navuze turukundo ntirukiriho yaba urukundo rukiriho twatwara abagabaguye nk'aba bana je ragumye ndaciyumvira ati yaba twatwara abagabuye mu gatwara umwe uwundi kuko ashobora gusanga hariho nk'abantu bagifise na dukeya bizahera bine mugabo urumva inama nayo kugira ngo hamagara abantu tubigira uku usanga bigoye abana rero babayeho uko bagize imana umuntu akabaserukako barabaho nkuko nyine bavuze bakaryama nta kundi n'icyaho ubona bose abantu bariko baradukurikirana ko numva kuri umuntu ukuze kandi kuri benshi hari byinshi babura uhari mbere yuko ndababaza ibyo bifuza bavuze ko bakeneye gufungura dufite abantu benshi badukurikirana abantu barenga 24,000 ago zishora dufite abantu barenga 24,000 ariko usanga twobura n'ibirijana by'umuceri zereza abantu bana so abakunzi ba Star TV uko biri kose je nibaza ko ntaho bategeka kugira afashe ukabuza ibyo ufise byose ko ari we wavyihaye ko ari wagiye kubikuraho biruka vyihereza bano bana ntubafashe ariko nimbuzi yuko nawe wafashijwe ndashaka abantu bafashe bakeneye ibintu byinshi bitandukanye turagiriwe n'ubuntu barafise aho basanzwe batuye aha nibazi ko ari mu rugo rw'iwabo tugiriwe ubuntu dusanze bafise aho baba kiretse ko bafungura hatabona ako kabujo kagura urabona ukuntu bambaye impuzu zigura gufungura bagafungura nukuri ndabinginze ejo nzingaruke ari cyo ndabazaniye sinifuza kino kiganiro ko giherera hano sinifuza yuko uri kuranda kino kiganiro kitakwigisha ndazi ko ari benshi baza kuvyirengagiza ariko nuwavyirengagiza menye ko hari umuzimani zo kubaza ati ariko ivyo fise ni wavyihaye canke nije nabiguhaye so ubuzima buratandukanye abaturabagazeho kumburi hariho n'abandi bafise ubuzima usanga buri musi yaba canye hejuru gato ariko aho tubashije kugeraho nibo tusabira ubwo bufasha papa mu gusozera n'akaye kajambo wasaba abantu bariko baradukurikirana ndazi ni benshi baza gukurikirana kino kiganiro ico nosaba sindagisabye ubu narakibasabye mu minsi iheze maze kubona izo ngwane zingana uko kandi nkabona sizo twokwishoboza twenyene naragaragaje ndagenda kuri nyumba 10 adutwara ngaha ndabimushisha ko ndabibubwira tisi byiza ko twoza tubona umuntu apfuye acubona haraje ikaramu nikaye gutanga umusada ngo tanga ngo tugura isanduku yo gufunga umuntu yo guhamba umuntu ariko hageze ugowe agwaye atarava mu mubiri nitubone yakaye n'ikaramu je ico nipfuza kandi nama navuze ndipfuza cyane abaturongoye ko bohengera umuntu afise ingorane z'ingwara adashoboye naho bagiye mu bitaro adashoboye yakaye n'ikaramu yamize umuntu yapfuye tukayibona hageze ugiye mu bitaro adashoboye kuko ugiye mu bitaro nta kindi bagutuma kugira ati genda kwa naka ugure imiti yitwa genda kwa naka ugure imiti yitwa aha muntu zibanza hariho umuntu acuza imiti ushaka kugira ati genda kwa Danieli uza kugura imiti yitwa gutya uzana yitwa gutya uzana yitwa gutya byose bisaba amahera rero umuntu agwaye ico cyari gikwiye yuko
yakaye n'ikaramu icize umuntu apfuye ikaza umuntu akiriho tukamwirukira yego nta muti wo gupfa uriho vyanse kwakira mugo twakoze abavyumva bagakora bafise umutima w'urukundo bagakora vyanse kwakira hagaca hazara yakaye n'ikaramu vyama bihora biza tizana wa muntu vyanse kwakira tugure imbaho turondera isanduku yo kumufura nico je ndifuza naciye ngenda kwa nyumba 10 ndabimutura ndagenda ku bakuru baruje ndabibatura ndagenda ku wundi mutware ndi bamwe batanu bagize umutumba ndabimutura umva bo harimo n'abafisi n'abagize umubano wo mu ishengero rya Katolika nengeje ubundi barashitse ngaha ariko bafashije nabo nyene je rero nukuri cimbiro cyo wanje n'icivuzo cyo wanje nico yuko twokwirukira umuntu cyane cyane akiriho nitumwirukire gusa yapfuye mukamenga tuciye tumukunda kuko apfuye tugeze kwitonga ugasanga turi abantu bashika mu bihumbi tugiye dukurikiye wapfuye mugabo akiriho tutagiye kumukurikirana je civuzo canje nico so murakoze so abakozi ba Star TV warayifunguye wagiye kurenza ko n'ibiyeri ariko ari abantu bagowe utari kurafasha kandi ari byo wahawe n'Imana sinzogushavurira nutagira icyo ukoze kuri bano bantu kandi naco nzokubaza ariko uzobazwa n'Imana so fofu tuzogaruka nugira ikibazo sibyo bashaka tugaruka nicyo kintu cyora gusaba nawe ni kuba bakangiza sibyo dusenge Mana nziza Mana wari miso ijuru n'isi uno munsi nimbari abariko barafasha nuko bamaze kubona ubwiza bwawe nuko bamaze kubona icyiza cyawe ndakwezi kino kiganiro niwo kudutuma tugaruka hano niwo gutuma bano bana aho bari Blaise Jospe na Fofo ndetse n'ubundi uko biri kose nibaza ko aho bari no munsi urahazi Imana ndetse no muvyeyi wabahari nibaza ko hazi ari mu bitaro nawe ne turakeneye kwakira turakeneye kwavuga kugira agarukire azi hano hafi y'umuryango wiwe abana biwe abana ni Burundi bwejo no musi umuvyeyi yavyaye tayibarutse abayibarukiye igihugu bisigura yuko bano bana ejo ntituzi ico bazoba barimo Mana ndakweretse kino kiganiro abe ari wewe gutuma icyo tugaruka tubazane ivyo bafungura tubazane buri kintu cyose hari abafisi bigenda n'ibiguruka Mana umuntu kugira atange wewe ni umutegeka tegeka abantu badafise umutima wo gutanga Mana abo bose bari ngaho bafise ibiguruka ibigendera hasi ni wabibahereje Mana ndakoresha kino kiganiro ndizeye ko kizakuva mu kintu gikomeye cyane ndizeye ko ejo nzogaruka ndizeye ko nzogaruka abana batwenga banezerewe bambaye ibirato basa neza bamerewe neza cyane urakoze Mana wakoze kudushikana hano ni kure cyane ariko mu gihe twagiriwe ubuntu kadereza no maguru twashitse turi bazima kandi dusubiye inyuma turi bazima ariko abo dusize ngaha ntago bafise ubuzima bwiza niwe wo kubahezagira niwe wo kubagira icyo bifuza kuba murakoze mwese mwako muradukurikirana reka ndagushimire cyane nibazi ko tuzohura undi munsi Fofo tuzosubira Jospe uko sawa Grand frère Blaise meze neza urafise icyo uvuga akirana ugice ushaka ko nubayeho muziki akirana Blaise batinya kuvuga sawa murakoze mwese mwako muradukurikirana papa wagize neza Imana iguhezagire
Totodoro behind camera niwe twari kumwe ariko araduha amasanamu ameze neza cyane. Iyi ni televiziyo yanyu mukunda cyane kandi mwama mwafashije benshi batandukanye. So murazi ico gukora, you know how we do, murazi ko dukora. So uko biri kose fasha urafashije twese turi ngaho kubera twafashijwe. Iki kirato nambaye naho nuba mfise amahera uwagikoze yataza kubaho sinari kucambara, bisigura yuko nuwagikoze yaradufashije memsi nahasaba amafaranga. So ukabona ko ari we wiremye muzofashe bano bana, ntacyo tugusabye nimba ari we wiremye, ariko nimbuzi ko wafashijwe ifasha bano bana. So je nibaza ko bano bana nta matelefone bafise, ariko bano bana nibaza ko mu gihe je ntabonetse, papa urafise aga telefone, mu gihe je ntabonetse nibaza ko twotora kanimero kuno mu papa. Uno mu papa no mubanyi wabo, mu gihe tazoba ari ikintu ngiranzane, ari ikintu cyo kuvugana n'uno mu papa, ari ikintu cyo kurungika nk'amari mikashe iki, urashobora kuzombwira ati ngira ndungike, uzonce ko kwanza umbwira ati ngira ndungika no mafaranga, hama azochashika kuri no mu papa cembwira directeur raho twavuganye ati ari amafaranga yashitse kugira ibintu bigende neza. Sivyo ga directeur hari nawe utaboneka muri kamera, agize icyo ukora ncakumbwira ati hari ikintu ngira ndungike, ndoce ndaguhereza nimero y'uno mu papa ngaho urabona ko ahumuye, hama cemenyesha directeur ati babana hari cyabonetse bashobora kuduhereza kanimero kawe. 69 15 74 37 nikora no kuri mikashi. Akazina ni gute? Bazira kabona Joseph. Kwibona Joseph. Reka ndayishiremo ngaha kugira nyine ndayitwaye kubera ko abazoyisaba basanga nta mwanya mfise wo kuraba ikiganiro. 69 15 39 15 74 izina ni gute? Bazira kwibona. Joseph. Sawa murakoze mani baheza kiri.